Go Geo Star boy gabanya umuvuduko yes go Geo Star boy shiramwe imiyaga nakubise amastage y'Uburundi ubaze nibujumbura baranzi ngo buriya je nakuriye NGZ kuja mu ndege ndavyumva nk'ibihuha nubwo dusaba negeri ya mbere irantwara ingeza Malawi namenya Masterland beat warakoze njana muri Master Music namenya afite Master Music n'umuryango Masterland n'umuntu twatanguranye ataratangura kuririmba atangura kuja kuri stage ya mbere turi kumwe kuvugana umuntu twagize fight ikomeye cyane bivaye nuko yafise ingabira no kuririmba n'ingabira no gutamba kuvugana umuryango n'umuntu twafashanyije muri buri kimwe cyose kuvuga yo Masterland je kuba naramutambiye kandi no kugenda kuri stage nkaja kumufata mu mugongo ntibisigura ko genda umudanseur wiwe ubu kenshi turabona Bana Boy par exemple dago example nka Naija Bana Boy aja kuri stage ugasanga Rema araja kamufasha kandi ugasanga ikaririmba Rema ikamufasha kuririmba indimba Bana Boy ugasanga Wizkid ikabafashanya na Bana Boy kandi yako aririmba indimba Bana Boy kuvuga ari ikintu citwa inguvu support n'ubumwe niki donc umukreateur w'ico kintu niki kintu umukreateur akora ntagikoreshe n'uje kukimurangurira ntagikoreshe n'uje kukigura ntagikoreshe Hello everybody bakunzi ba Motivation Plus Media meze gute meze bon ndabaramukije bonjour bon après-midi bonsoir bivanye n'amasaha uza kuburabiye ko iki kiganiro nibaze yuko noba nasho kwabwira ko ari je novuga ati shobora kwiyita mu kibanza ca CEO wa Motivation Plus Media ariko ntimwari mumaze kubona ibiganiro byanje mwabaye ikiganiro ca presentation ko apresenta bashikiriza nabwiye yuko namanje kwicara kwanza niyumvira ati mbe nigiki ngiye guha abakunzi banje sanzwe bankwikirana ku mazina yanje kuwunzi n'utanzi ni Bella Gomez aka Bad Mom besha kudakuraza ico kibazo ko ki Bad Mom uko nyene ushobora kubucumva nuko nyene kugifata nuko nyene uno musi rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe guys adasanzwe ku buryo ntinya no kumuranka avuga ati umuntu ararenze inyuma ya kamera turi kumwe na Alpha ushaka ucumva ukundi kuntu ni behind camera ni Alpha rero nkuko mubibona dikwe umutumire adasanzwe umutumire basanzwe beshi bazi cyane duharuye ibujumbura n'ingozi ndakuramukije ndakuramukije cyane meze neza cyane gose uri top wambaye neza sindi nk'aba journaliste dusabe tumenyera kubaza ngo wambariye ngahe canke ninde yakwambitse ikibazo canje ca mbere muri iyi ndwi dutanguye bigize kangahe wambara ukaberwa canke ngize umuntu wa kangahe ashobora kubaza ati ashobora kubwira ati uraberewe icambere merci kumbaza ico kibazo ikindi naco kuberwa navyo buryo urabizi umuntu ashobora kwambara burya iyo umuntu akubwiye ati uraberewe niho ubona ati vya vrai ndaberewe nk'uburewe kuyimbwiye c'est bon hama je pense que wa mbere sinzi abandi gihe bavyikabusha muri indwi yose iheze mbaye wa mpenda kugiye kwambaye neza ahubwo merci beaucoup hariho abantu benshi bashaka kuba bakuravye akavuga ati umuntu ndamuzi sidamwibuka izina ryawe ninde amazina yanje y'ukuri nitwa George mais nahora nkoresha Geo Star boy mugabo izina ubu ryarahindutse ubu ni Geo Star Geo Star Geo Star kubera iki wahinduye izina ho bari kubera iki canke waba ufise undi muntu bakwitiranya nawe igituma nahinduye izina nuko kenshi mu bikorwa je nakunze gukora ndakunda impanuro kandi ndakunda ibintu bije bivugwa n'umuntu kenshi bakunze kumbwira ati iryo zina Star boy turizi kundi muririmbyi Wizkid wiwe witwa Wizkid ndavuga ati rero kuko ubwa mbere abatanguye gutangura kwitwa iryo rya Star boy kenshi banyitwa Star tu nanje numva umenga Star kwitwa Star atakintu mfise kubwanje ndabona ati exactement nashitsa numva umenga iryo Star no kwitabwa Star boy kwa ico gihe numva ndamukunda Wizkid mugoye mu nyuma aho nanguye gukora ivyanje niho rero numva yuko nogira Geo Star irya nyene bwa mbere
hariho benshi uravuze ico kintu ngo waranka yuko wokwitwa star atakintu urashikako ariko duharure nko ku bantu bakuzi nka kera mparuye kuri jewe twari tukuzi kuri danseur kandi ashoboye yoba yashoboye gutamba mu ndirimbo nyinshi ku ma stage menshi nkuko indirimbo yawe havuze ucishiza nko mu kanya ibivuga kwiki wazanye icifuzo yuko uba umuririmbyi inspiration ayikuye he expiration je natangiye kwifuza kuririmba kuva kera gusa ikibazo hano cyari hamwe nuko je mu buzima ndi umuntu w'umuguruguru nakuze ndi umuguruguru nakuze ndi umuntu nifuza kumenya ibintu byinshi tukuyemo kuririmba tugakuramo gutamba tugashyiramo football tugashyiramo basket ibintu byinshi y'amabiyare ibintu umva je ndi mu giswahili bavuga ati ndi umuyuwayi ndi umuntu mba shaka kumenya byose cyo umva igituma rero numva yuko ntanguye rero gutamba nkatambira abandi namva kumenga rero level mfise mugore nifuza gushika kuri level nini yo kuvuga ati wayi je ntashobora kurimba ivyanje mugore umva rero byasaba yuko bisaba byinshi cyambere kugira abantu bagushigikira kugira abantu muri kumwe n'abagutentega kuvuga ati ivyo bintu urimo nivyo niho rero cugira inguvu kavuga ati bya bintu wa mwanya wavyo wageze niho rero nakemvaha ndubuga ku yindi nivo hariho benshi bashaka gucavuga ati aba bantu none kumenga sinzi nijya mbere tumubonye canke indirimbo yiwe indirimbo yiwe ndayizi basi duhe gapela gatoyi okay ijya indirimbo ngira ngo musanzwe mubizi ni remix cover natangiye gukora ko nabonye umenga ati ngiye nkasorera ivyanje ko je ngiye kuzana imiziki iri different niyo twari dusanzwe tumenyerenga mu gihugu ndavuga ati rero mugabo imbere uko ngenda gukora ibintu bishasha mugiye bamwe banzi muri ibi byo gukina umupira byo gutamba ifo ko mbanza gukora akantu gato gashobora kwereka abantu yuko naje muri game yo kuririmba rero niyo natangura rero nkagira remix cover ya Bado kubera ko histoire yayo yashaka gusa na histoire yanje gapela gatoyi basi hariho benshi bayizi n'abatayizi bose bayumvireho okay ngo Geo Star boy gabanya umuvuduko yes ngo Geo Star boy shiramwe imiyaga nakubisa amastage y'Uburundi ubaze n'Ubujumbura baranzi ngo buriya je nakuriye NGZ kuja mu ndege ndavyumva nk'ibihuha nubwo dusaba negeri ya mbere irantwara ingeza Malawi namenya Masterland beat warakoze njana muri Master Music namenya indirimbo imeze neza nkuko mwayumvise hariho benshi bavuze ngo nta kindi kintu yari gushobora ngo atari gusubira mu indirimbo z'abandi bantu bitege ryari igikorwa cyabo kwiki indirimbo novuga yuko bimaze hafi amezi 5 arakwiye atari indirimbo barasubira kubona bisigura yuko urindiriye gukora izindi remix z'izindi ndirimbo haba mu ndirimbo yawe twumvise ngo Masterland warakoze kunjana muri Master Music nkumwe tushobora kuvuga ati nkuko natangwa ndakivuga uri mu danseur kandi waratambiye Master Music ariko urabona yuko ni wabandanya utambira Masterland naka kazi kaugiye gukora yuko bizokorohereza ndabibutse yuko abagiye gukwikirana igiteramo giheruka kuba show iheruka kuba ya East Africa ni East Africa warabonetsemwo uri kuri stage Masterland urabona yuko career yawe muziki kuyinjira kujya anyi yuko hari aho bizokugeza ntuzoguma witwa ryazi ati uri mu danseur Masterland canke gusukundi kuntu Master Music mwa mwarateguye ibikorwa byanyu ngene mukwiye ku branding okay mbagije ibibazo byinshi mugabo reka ndakwiwishuye ikibazo kimwe nico donc ngenda kugira kimwe ico gishimikiye ko nagomvye kugisigura kuko umutambira Master Music ico nacumvise nico nagenda kwishura kuri ico rero je pense que abantu baba bari kuri gasho barabibonye je en fait Master Music n'umuryango Masterland n'umuntu twatanguranye ataratangura kuririmba atangura kuja kuri stage ya mbere turi kumwe kuvuga n'umuntu twagize fight ikomeye cyane bivaye nuko yafise ingabira no kuririmba n'ingabira no gutamba kuvuga n'umuryango n'umuntu twafashanyije muri buri kimwe cyose kuvuga yo Masterland je kuba naramutambiye
kandi no kugenda kuri stage nkajya kumufata mu mugongo ntibisigura ko genda umudanseri wiwe. Ubu kenshi turabona Burna Boy par exemple, dago example nka Naija, Burna Boy ajya kuri stage ugasanga Rema araje akamufasha, kandi ugasanga ikaririmba Rema ikamufasha kuririmba indirimbo ya Burna Boy, ugasanga Wizkid ikabafashanya na Burna Boy kandi ariko aririmba indirimbo ya Burna Boy. Kuvuga ari ikintu citwa inguvu, support n'ubumwe. Kuvuga rero nshobora kwifuza kujya kubifasha uwundi muririmbyi kanaka ugasanga we ntabibona neza, mugo yo nzi ndiko ndabifasha umuntu nzi turi muri famille nzi ko tuvyumva kimwe, wewe arabitahura akabibona. Kandi ubwa mbere jewe nitwa ko ndi umudanseur wa Masterland, naho ranja kuri stage kuva atanguye kuririmba akarinda heza je ndiko ndatamba ndafighting. Mugabo hajya sinzi ko mwayibonye kuri rya show haba ikintu cyitwa support ya dance tuba twarakeye muri Master Music. Kuvuga ni tujya tuntu free tuntu dance two kuryosha gusa, haba ari handi nyene hagema akantu karyoshe tuba tuza ati aka ni agapanika kandi twakreye kaca twinjira ajya direct munagakubita. Mugara handi twari twamuherekeje bisanzwe nka famille, bazi ko umuririmbyi akenera support nyinshi kuri stage, akenera abantu babe kumwe hafi na hafi ibintu nk'ibyo. Mu gihe tuba turi famille jewe ntacyo bintwaye vraiment, nabone bamaze kuririmba indirimbo nyanjye wa mbere ndi hit gaha mu Burundi, ntico buza yuko ngenda go supporting umuririmbyi kuko ubumwe burafasha cyane. Ndababwiye yuko bakunze ba Motivation Plus Media yuko mu bantu bafise ubwoba ku baririmbyi b'abarundi ndimwo, abaririmbyi b'abarundi bakwa dutera ubwoba, donc bakwa jana n'umuvuduko munini ya wisi yacu. Hamwe mvuga ati ejo kujye twumva ngo baguze umukinyi kanaka, ejo duca tuvyimva mu baririmbyi ati ejo baguze Masterland, cyo baguze Satpi, cyo baguze Big Fizzo. Dufise ubwoba yuko ejo bagiye kuba dutwara, ejo tukumve yuko uvuze uko tukumve yuko buri muri team Master Music, oba uri muri label yabo nk'umuririmbyi cyane nk'umudanseur. Mbajije ikibazo ciza ko ico kibazo si wa mbere kimbaje ni benshi, ubwo rero ico kibazo rero nanje caranzonze kubera ko na Master Music ni famille, kandi hajya sinzi ngira ngo genda bivuze ajya usanga mvuze amakosa, mugabo ari nka Masterland we abikubwiye kenshi yo kubwira uko hajya muri studio twe tumeze. Ijya ni famille, ngira ngo n'abantu barimwo sinzi kubganje ico novuga kubganje ko mbibona. Ujya hajya muri studio nta bintu by'amakontra byo bwati je niho ndi ngo kirabuje ko nogenda nco ndi yonshima kaza kuntora cyane n'urundi munasi amfata umugongo akavuga ati ingo akaba kambye ati reka ngo kubera ngo uri muri Master Music ya haje kuntu bimeze. Ni famille twe dufashanya kumwe wese ku buryo afise. Nimba ufise uburyo bwo kumva ko wondira umuziki, awe ndimba ufise uburyo bwo kunkorera video ashobora kuyinkorera Masterland. Mugabo bisi kuvuga ngo jewe ndi wiwe pour dibo, ahubwo ndi muri za mpana bayifuza ati nawe tera imbere, nawe tera imbere. Kuvuga rero ukuntu bimeze jya muri Master Music, ndi umwana waho tu ntitaye kuvuga ko nabandi muri team cyawe ngo naba narasinye contrat cyangwa iko ya agende ngiye bya contrat. Ntaguciriyemwo bisigura yuko uko tubona Momo Melody, uko tubona Jadix yuko ta contrat bafise muri Master. Jere muri bajya ba Momo Melody na Jadix ntabwo turi kumwe, naco itumene nakubwiye ati ivyo bibwirwa nka Masterland, washaka kubwira ko je hagati yanje na Masterland ngira ngo je nayo masezerano byo tugora ko tuyasinya kubera ko ijya ni umuryango umva nanje ndi kubganje nanje ndi Master Music. Nanje ndi Master Music ko ni izina twakoreye, ni izina twahangayikiye. Ni umuryango umva naho je noja hana noja muri band boy naho noja muri team Satura cankende jewe Master Music nishobora kuva hafi yanje, iguma ari hafi yanje n'ibikorwa n'iki byose no gufashanya. Reka dushimire kuri Master Music ishobora kugiraho igejeje ugwaruka rwacu. Hariho benshi twabonye bice muri Master Music, hariho benshi twabonye bace mu malebo kanaka. Kuri je ku rwanda rw'iwanje novuga ati ndi umwe bigeze kurererwa muri Master Music, nubwo benshi atariho bamenye ariko narigeze kuhaca byinshi ntabwo nshimye kubivugira imbere ya kamera nama nabivuze. Reka
nkuko yabivuze vuba cyane tuzorondera Masterland tubwire ico tumubaza ico abivuze ko nawe nyene akandi kabazo kanje cyo nibaza Geo Star boy ubwo nk'indirimbo buca iza nkuko wabivuze ati sinasohoye kajya kugira ngo ce ndabima no wego waratunyoteje ko watunyoteje yoba iri mu mudiho umeze gute mbega indirimbo izosohoka imeze gute ni ryari abakunzi bawe bakwitege ryari okay mwakoze kumba ico kibazo cyambere kwanza mbere yuko ndanacishura nashaka gusaba kira muntu ari wese yumva abafise umutima wo gufasha muri imvyo y'u Burundi agende kuri channel yanje ya YouTube andike Geo Star boy uge subscribe man je ndabivugiye nga ku TV ngira ngo mbere yuko mara urugendo rwanje nkashika nga mu Burundi niyo interview ya mbere nkoze na nifuza ko no natangura kubivuga byukuri je indirimbo ngiye kubasohorera sinzi ngendo nayivuga ngira ngo nimubibona nanje kuganje biranteye ubwoba kuko nabo maze kugera kuyumvisha gusa bonyene barambye ati ibi bintu ni bishasha kubera ko twebwe fatiye example nka kijya gihugu naho ramwe umuziki umunini kugira ugire point nini mu bihugu byinshi bitandukanye nuko TikTok ifisigaye ifise nka 60% yo gufasha ko muziki uvuma sinzi ko mumaze imisi mubona imiziki ivuma yaba zizabuga zande nyinshi ni imiziki yagiye avuma kuri TikTok ndivuga yenje nanje umuziki nzanye no muziki uri so form ya challenge nkene yuko nimiburi buri je n'indirimbo yanje nanipfuza uko imbere ko nsohora video no sohora audio hamaciye indwi imwe kasohora video mugo iyo ndwi yose nkene kwiba indirimbo tegeza kubifite support ikomeye kandi kira trending hehe kuri TikTok kwazo ari indirimbo tutamenyere ngaha mu Burundi amfete no babwiye ati muyitege vraiment sitwatwana rezi ikintu niyumviriye nibutse yuko ikintu uvuze ugize n'akantu nyibutse umaze imisi ukora ama video menshi ya TikTok bacavuga tujyanye n'ivyo yirigwamwo nivyo vyamutwaye umwanya duharure ko Geo yoba yabuze amahera kugira ngo ashobore gusubiriza indirimbo yiwe mu gihe abanywanyi biwe canke abakunzi biwe abafans bawe bari bagukumbuye oya ahubwo rero burya rero kwihutira gusohora nabwo bari vyiza ahubwo urabanza ukavuga ati eske ngiye kubaha iki cyo kintu ngiye kubaha naciteguriye bimeze gute burya rero kwitegurira ikintu samahera ucabura iki hari gihe uba wumva ati je ndimba yanje shaka kwishika kandi kugira ishika ntegereza kuba mfise izi nguvu zingano kunuku kumva ico gihe cyose ntari bwasohore ndirimbo nari nkiko nkipanga kugira ngo ijya ndirimbo yanje igire poa nivyo nyine ndakubwiye ati rero nkuko wari wumva bavuga ati yamaze imisi ngira ivyo bintu by'ama TikTok ama video navyo biri mu bintu byako bitegura indirimbo yanje wari wabuze amahera oya wabuze dufate basi mu kazi kiwawe ubiha donc ikintu cerekeye amahera combien pour ça ugiha je mu kazi kanje kwanza kubijanye n'umuziki umukwini video yuke ko muri amahera umuproducteur muri amahera umudirector muri amahera novuga plus uko bambara uko byose donc akazi kiwanyu garura mu mahera mugabo ati amahera siyo nshira imbere ati mbega icungira nkore kizoshikana hehe abantu bazocakira gute nico nakubwiye burya rero nijo nari kubwiye gusa ngira ngo bitahuye nabi ndakubwiye ati burya kwitegura samahera gusa ni kwitegura urategezwa kubukeneye abantu reka mbanze shimire abagenzi banje deja twanje gufashana kuri video ya mbere nakoze kwiga video numva yuko ico nifuza gukora nico nakoze ko nifuza gukora i video atawundi muntu arayikora ya cover ngi pense nga mu Burundi nta muntu arakora cover nkijya ko je nari tanze nayitanze bagiri Nico nagira mvuge rero ni nico gituma nshanda bashimire kuri buri umwe wese baragiye muri ya video yanje kuko ntabiyesheje yose ndi muri bandi bakubwira ngo iyi video nayikoresheje ngo amamiliyoni ngo amajana anga cyane ngo nambaye amajana gusa je ndi umuntu w'abantu ndi umuntu nkundana n'abantu ndi umuntu muza n'abantu nashaka kubona ndababwiza ukuri kwijya video yaba ku bakobwa yaba ku bahungu ahubwo nibo bampemvye umutima mwiza wishaka no kurara amajoro baje gufata umugongo jewe bisigura yuko baje bari muri video atamahera namwe barabahaye ahubwo n'umutima wabo ahubwo nasanze ari bo bampaye umutima
kuvuga nibo bandisha umutima w'urukundo bandisha umutima w'urukundo aho wari kubari habo bo nibo bandisha umutima w'urukundo ahubwo we nanjye bica bituma numva yuko bavuga ati nta bantu bafite ngo umutima mwiza ngo ndakubwiza ukuri kuva ku ntango ijya video gushika ku herezo ibintu byinshi nagiye ndabura navyo ni kubwa abantu nico itubabwiye ati ibintu n'abantu n'ibintu n'Imana burya iyo ufise abantu uba ufise ikintu gikomeye cyane kuko iyo ntaza kuba mfise bajya abantu byari gusanga byantwaye amahera arenze mugabo ntakubeshe donc wiyumviriye byaciye gutwara amahera donc abantu baragufashije hariho abaje muri clip yawe ku buntu nta kibazo bazanye umutima w'urukundo tu ugiye kuraba amahera uvuga ati aya mahera ya naya yagiye kuri ijya ndirimbo nangahe amahera ijya clip imaze kuzana ijya ndirimbo imaze kuzana yo bangana gute ijya ndirimbo yagushikanye hehe okay kuvuga rero amahera yoba yarantwaye ijya ndirimbo exactly sinigeze ndashira hamwe mvuga ati naya kuko hari mwayanje hakabamwo nayo usanga hari ibintu biko birakenewe go gasanga umugenzi ari ngago urumva ari ibintu nje nayi gukora mu gasanga umugenzi uje arabikora kuvuga ince gituma ndababwiye ati gituma ndakubajije uko ndafise umwe mu bagenzi banje wabashoye kumbwira ati jewe iyo numvise ko jewe ari Ibujumbura cyangwa ari mu Burundi akaba ataraza kundaba jewe birambabaza uraje umugenzi wawe witwa Stens ngo yoba yaragufashije cyane muri clip yawe ngo ndetse ntaca atashoboye gukora kuri we ngo ariko uko wamweretse ngo amwetse ko atamutima ufise ngo naho ushobora kubuje naho uronka akantu ngo ntuvuga ati Stens ngo ndakwibutse ndaguhamagaye eka ndakubwiye Stenzi arabizi ko nzujye n'umuvandimwe wanje arabizi ko turakundana Stenzi amakosa yose tukoreranira ibyo tukora byose arabizi ko turakundana kandi Stenzi je pense que nawe arabizi ubugenzi je nawe dufitaniye ibyo twacanyemo bisigura ko uzomwibuka ni sinamwibagiye n'ubu ryari twame tuvugana ejo ndamuhamagara ingo duriya na mugoro urumva yari occupé ni kimva ni handi ndabwira ati rero ubu ibintu biragoye uko kera twaronka umwanya cyangwa ko we yaronka umwanya siko twese tuko turawuronka hagiye urumva mba abankeneye ugasanga jewe ndi occupé n'ibindi bintu kora bizi umuntu agira byinshi abari karakora nanje ni nkuko namuhize ejo nkamubura nukurumva rero amfite gusaba umutima wacu twese turahari kandi vraiment Stenzi yubaho cyane twashoboye kuyaga byinshi kuvyerekeye umuziki wiwe ariko hariho utundi tubazo twiwanje noshaka kuvuga ati ni tubiri canke dutatu na wewe urahawe ikaze yo kumbaza Geo Star boy tugira kimwe ku kidi uraza kubishobora ikibazo canje ca mbere urakurikirana ibintu vy'ama réseaux sociaux kandi cyane akurikirana abarimvyi bo kwisi yose utaravye ngo uyu canke uyu nagomba umbwire umuririmbyi umwe wo muri Vietnam Mbega ikibazo canje uciye ugitwenga ikibazo kiratwengeje vuba kubera ko ngira ngo muri Vietnam nta muntu n'umwe nzi waho nambeshe aho natsinze nta n'umwe watsinze ikindi kibazo cyawe bazi ikibazo canje ndakubaza weho ndashaka nawe umbwire umuririmbyi uwo ari wo wose wo muri Malawi hafi ndakugombye kumbaza unavuga gute jewe kuri jewe ndakwikirana abaririmbyi bose ntaravye ngo bava mu gihugu iki canke iki ariko muri Malawi nta muririmbyi n'umwe ndahazi ariko ndaza abarundi bose ikindi kibazo canje niki donc umukreateur w'ico kintu niki kintu umukreateur akora ntagikoreshe n'uje kukimurangurira ntagikoreshe n'uje kukigura ntagikoreshe warazi kikunda nembe datwengera ngaha cyo kintu batigira bakoresha donc urumva ugikoze ntaca akoresha n'uje kukimurangurira ntaca akoresha n'uje kukigura ntaca akoresha cyo kintu igistatingirango bakikubwira imva isanduku ujya ibajije ntagakoresha ujya kwiga donc bayigurira uwundi muntu akabazo k'ubwenge kweri uransinze kweri nta kindi kibazo kwisi
reka shimire y'abakunzi ba Motivation Plus Media mbasho kudukwikirana twe kumwe na Geo nzogerageza kubazanira impano nyinshi muri industry yacu y'u Burundi tufise impano nyinshi abakomeye abaririmbyi abakina amafilme nta numwe yimiriwe kuri Motivation Plus Media cyangwa uwamamaza utwiwe mwese murahawe ikaze bandaya mudukwirikirana cyane cyane mugiya subscribe share comment ego basi babwiye bagiye subscribe. Okay, ndabwiye ati mugira subscribe kuri channel. Chande subscribe n'akazugira ntibibagiye kugira. Ndabwiye ati mwande mukurikirana ibiganiro byo nganye. Ya, reka rero ndabashimire ari Bella Gomez kuri micro behind camera yari Alpha twiko n'umutumire wacu ni Geo Star boy wambi star Geo Star voilà ni zino mva iyo twamaze kwiha ibindi bintu biratugora bwacu dushanja reka turagira ati bye.